Bakunzi b'urubuga rwa Bwesu TV turabaramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Hano turi kumwe n'umukozi w'Imana yagiriwe ubuntu n'Imana, hanyuma yariko aradushingira intahe. Uyu mwanya twagomba abandanirize aho yarageze, ariko cyane cyane adutangurire ku ntango. Turamuhaye ikaze kugira ngo adushingiye intahe tubwire icyo Imana yamukoreye, ariko imbere ya byose atangura gusenga, hanyuma ace atubwira amazina. Turamuhaye ikaze. Urakoze Mana data wa twese, nyene ububasha n'ubushobozi, wowe ugira neza bugaca bukira. Turagushimira ko udushikanye kuri uyu mwanya, turagushimiye ko uyu mwanya ari wowe uduhaye. None rero udufashe muri iki gikorwa tugomba tugushingira intahe, uturongore kandi utugirire neza. Umwami Imana yacu uri mw'ijuru, uri uwo gushimwa, uri uwo guhabwa icubahiro. None rero uturongore muri uyu mwanya wose, turongorwe nawe kandi udukoreshe nk'uko ugomba, umwanya w'igitinyiro, umwanya utinyitse rwose w'ububasha n'ubushobozi. Turabigusabye cyane, ubane natwe muri byose mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu, amen. Mukozi w'Imana turaguhaye ikaze hano ku rubuga rwa Bwesu TV. Utubwire iby'Imana yagukoreye, hanyuma aho Imana yagukuye, n'ibikorwa ukora uyu munsi. Turaguhaye ikaze. Murakoze cyane. Ku mazina nitwa Ntirandekura Noel, umukozi w'Imana, umuvugabutumwa, nkorera aha kuri iyi paruwasi nyene ya Gisagazuba. Niho ndangurira umurimo w'Imana wo kuvuga ubutumwa. Hanyuma mu by'ukuri nagomba gushinga intahe ingene Yesu yangiriye neza. Yesu yankijije mu gihe ca mu mwaka w'1984-85. Muri ico gihe hari kanguro ry'ubutumwa bwiza. Ico gihe twari twagendewe ikorale yari yavuye kuri paruwasi ya Nyakabiga. By'ukuri ico gihe bararirimbye indirimbo ziramfasha, ndahinduka kabisa, ndumva ko nkijijwe rwose. Kuva ico gihe rero sinigeze nsubira inyuma kugeza uyu munsi. Muri ico gihe nagomba mvuge ko mu buto nari mfise, Imana yagiye indinda, yaramfashije by'ukuri. Imana irandongora, ndaba umuririmbyi muri ico gihe by'ukuri, kandi n'ubu ndacyari umuririmbyi. Jewe mumva mvuga noba ngeze nko mu myaka 50, ndafise imyaka 50. Muri ico gihe nari mfise imyaka 13. Kuva muri ico gihe kugeza n'ubu ndi mu myaka 50, ndacakunze kuririmba cyane. Ndi umuririmbyi by'ukuri, ndi umuririmbyi, ego ndakunda kuririmba. Hanyuma rero Yesu yarangiriye neza, yarankijije. Mu ntahe yiwanje ndumva kuramiriza, kuva mfashe ukuboko akanyobora, ndumva kuramiriza by'ukuri ndumva kuramiriza, kandi Imana ishishikara kunja imbere ikamfasha. Ni ukuvuga ko muri ibyo bihe ibingora ntibibura, Satani arangwanya, ariko iyo nsenze nagiye mbona ukuboko kw'Imana. Muri ico gihe narabaye nk'ubuca mu buto, ndiko ndatangura kugira ngo nubake. Murazi ko abasore baca mu bihe byo kuresha. Ico gihe Satani aragomba kunjana mu zindi nzira, ncagura uyu ncagura uriya, mugabo harageze aho Imana irambuza by'ukuri, iranyereka ko ibyo ndiko ndakora atari byo. Ncanza ahantu ho gusenga, ndafise wundi mugenzi umwe natuye umutwaro, nti muri iri joro umfashe gusenga, hari ico Imana yambujije ko ngo ngenda ndacagura ndabaheba, ncagura mpeba. Ico gihe aramfasha gusenga, ndabwira Imana ntiwunyereka n'uwo nyene, kandi Imana nyakubahwa yaciye ibikora. Kandi maze kubikora sinasubiye inyuma. N'ubu niwe turi kumwe kandi tubanye neza.
yego hanyuma mubanye neza, urakoze kandi Imana yarakoze kukugirira neza no kubagirira neza mwese. None kuvuze ko mubanye neza, nta kantu gahora gacamo mu rugo byose byama ari amina amina. navuze mu ntango nti muri uku gukizwa satani ntareka ariko iyo dusenze Imana kuko narabonye inzira muri ico gihe naresha maze kubona ukuboko kw'Imana kunyeretse gusenga, naciye numva ko ariyo nzira. N'ubu muducamwo tuca dufata umwanya tugakoranira hamwe n'ibibondo tugasenga, kandi Imana ikabinyisha by'ukuri. Nta bibazo kabisa birebire, eka by'ukuri bigenda neza. Naho hoba agaciyemwo iyo turoye hamwe dusenga Imana turasabana imbabazi bigatungana, kandi tubanye neza by'ukuri. Birimwo Yesu byama bimeze neza, byama biri mu rutonde. Hanyuma urakoze kuri iyi ntahe nziza umaze kudushingira no gushingira abazoyumva. Hanyuma naguma nakubaze iki kibazo kimwe, mbega mufise abana bangahe? Tuba dufise imbyaro indwi, mugabo muri izo ndwi dufise abana 4. Muri abo 4 by'ukuri bari ku murimo w'ishuri. Umwe arahejeje kaminuza, uwundi ari mu w'12, babiri baracari mu w'9. By'ukuri byose tubishimira Imana kandi twinginga Imana kugira ngo ishishikare kudufasha. Imana ishimwe. Reka imbere ko dusozera nagenda gushimire ukuntu utanze umwanya wawe kuri runo rubuga rwa Vuga Yesu TV. Ariko imbere yuko dusozera ndagusaba iki kintu, wofashisha iki abasore bandi cyangwa abasore b'iki gihe bo kwifata gute? Icyo ni cya mbere. Cya kabiri, wofasha ute izindi ngo kugira ngo zimere neza nk'urugo rwawe, wozifashisha iki kuko ari ngo zirimo ibibazo? Yego cyane, murakoze. Mpereye ku banyagwaruka, by'ukuri jewe abanyagwaruka kenshi turaganira nk'abana b'abahungu, turaganira nkabereka inzira y'Imana ko ari inzira nziza. Muri Yesu hararyoshe, kandi nkabagobera kuba mu baririmbyi. Erega mu baririmbyi nasanze arirwo ruzitiro rwa mbere ruzitirira umuntu. Ndibuka muri ico gihe ndi umusore, hariho umukontagi tumwe twari dufise, niwe yakunze kumbwira ati, niwe akunda kumbwira ati kumenga wewe nturi kuragenda neza. Ibyo rero nivyo nama nkunda kubabwira. Nkababwira nti iyo mwumvise ndakubwiye iki ntuzumenye ko Imana yakimbariye. Rero ndabagerageza, kandi bamwe baramaze gufata urutonde rwo kuja mu baririmbyi, naho atari bose, ariko ndabishimira Imana by'ukuri. Abo tuganiriye ndabona ko bari mu rugero rwo kuja mu baririmbyi. Yego by'ukuri, mbere nukuri noshinga intahe ko Imana igenda imfasha muri ubwo buryo, by'ukuri biragenda neza. Hanyuma kubashinga ntahe bubatse nkanje, nabo nyene nukuri iyo hageze ibigorana by'ukuri ndabahanura, kandi nkabereka urutonde rw'Imana, kuko muri Yesu hari amahoro, mu Mana hari amahoro, hari umutekano. Kandi urugo rwiza n'uruba mu Imana. Ivyo jewe kenshi nama ndiko ndabibereka ko, kandi ugashima Imana mbere mu micungararo aho dukorera si kenshi. Oya nukuri si kenshi, uko nukuri novuga si kenshi habe. Yego birabamwe, ariko novuga nti si kenshi. Yego. Urakoze cyane. Nagira nsabe abariko baratwumviriza hano kuri urubuga rwa Yesu TV, bakurikirane iyi ntahe y'umukozi w'Imana, kandi muze mwibuke gushirako sabone, subscribe, hanyuma j'aime, partage, kugira ngo musangize abantu benshi iby'iyi ntahe. Twagomba tumusabe turangiriza senga mu kanya gatoya. Mana nyakubahwa uri mu ijuru, turagushimiye cyane uyu mwanya uduhaye ko wabanye natwe. None rero nukuri twari ko tuvuga ingene wadufashije. N'ubu rero iyo turi ko tuwushingira intahe, Satani arashapfura, arababara,
none rero tugusaba kugira ngo ushishikare kubana natwe, ushishikare kuturagira, ushishikare kudufata ukuboko n'abandi bose mwami, kugira ngo baze bumva ukunesha kuvuye kuri wewe, baze bumva intsinzi ivuye kuri wewe nyakubahwa. Ushishikare kutugirira neza, ushishikare kudufata ukuboko kugira ngo tuze turamirize, tuze tubonane iwawe mu ijuru. Uzoba ukoze cyane, izina ryawe rihabwa icubahiro muri byose, turabigusabye mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu, amen. urakoze cyane, urakoze cyane.